ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'imvo n'imbano co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 31 ukwezi k'umunani mu 2024. Ikiganiro c'uyu munsi cerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Amashirahamwe atawegamiye muri politike aguma yagize intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ko taho itaniye n'izindi zayibanjirije. Bayagiza gusinzikaza ubuzima bw'abantu, gupfungira abantu busa, kunyuruza hamwe no kwica. Avuga kandi ko imigambwe yacecekeshejwe. Ikindi bavuga n'abamenyesha amakuru baguma baterwa ubwoba, mbere bigashika bagafungwa bazize umwuga wabo. Mu cegeranyo giheruka ca Amnesty International kivuga ko ivyaha bikunze kwagirizwa abatavuga rumwe na leta ari ukugumuka hamwe no kubangamira umutekano w'igihugu. Imigambwe itavuga rumwe na leta nayo nyene ivuga ko iburabuzwa. Ivyo ariko leta irabihakana. Ivuga ko Perezida Ndayishimiye ashira imbere iyubahizwa ry'amategeko, ko umuntu wese ayarenze ahanwa hisunzwe ica amategeko avuga. Imigambwe ngo irakora ukuri kwamye kandi abamenyesha amakuru ngo ntawe barya ugwara. None nivyo koko agateka kazina muntu mu Burundi karubahirijwe? Nta bantu bagipfungirwa ubusa canke ngo baturatuzwe? Nta bamenyesha amakuru baburabuzwa? Imigambwe irakora atankomanzi? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro c'imvo n'imvano. Muri kumwe na Siriyake Muhabonayo. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Kugira tumenye neza uko ibintu vyifashe koko mu Burundi, twatumiye Gatoni Hozine Girene, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije nongera ndamusaba ariko baradukurikirana bose. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Dr. Sixte Vinyi Nimuraba, arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Amahoro Vinyi. Amahoro cyane, ndabaramukije, ndabashimira kubona mwantumye muri kino kiganiro. Ngaca ndamutsana abagenzi banje mwatumiye kugira dushobore guhurira hamwe kugira tuganire ivy'agateka kazina muntu. Ego, turi kumwe kandi na Honorable Yonse Ngendakumana, yahoze arongoye inama nshingamateka, akaba asanzwe ari no mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Amahoro Honorable. Ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mwantumiye, abandamukije abatugira dusangire ikiganiro, nkongera ngashimira n'abatwumviriza. Murakoze cyane. Mireye Kanyange nawe nyine turi kumwe, no mumenyesha amakuru, arongoye ikigo cy'abamenyesha amakuru Maison de la Presse, nawe nyine nkaba ndamuramukije. Ndakuramukije nanje, ndaramukije abo tugira dusangire ikiyago, ndaramukije kandi n'abumviriza radio BBC. Nkuko namejeje kubivuga, ikiganiro cerekeye agateka kazina muntu mu Burundi. Nkaba rero ubwame nagira mbanze mpijambo Gatoni Hozine asanzwe ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, abariko batwumviza babwire uko muri rusangi kandi muri make uko agateka kazina muntu mu Burundi kifasha. Kubariza agateka kazina muntu ni novuga nti ishingiro y'ibikorwa n'imigambi yose hano mu Burundi, imishingiro y'amategeko y'u Burundi, kuko ni ntangere nibitirezo kubahirizwa eka kugira ngo abarundi bose bashobore kuroranirwa. Agateka kazina muntu rero n'urugendo rwa misi yose kugira umuntu abirabe neza, abona aho igihugu kivuye, aho cavuye, aho kigeze, eka naho turiko turaja. Turabona rero yuko kuvyerekeye kubariza agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi, urugendo turugenze kandi biboneka yuko intambwe ari nini. Turabona neza yuko Uburundi ari igihugu tubereye ku rwego mpuzamakungu, igihugu n'umunsi cizerwa n'ibihugu bitandukanye, ukizerwa n'amashirahamwe atandukanye kubw'ibikorwa igihugu c'u Burundi cyo kirarangura kuvyerekeye kubariza agateka kazina muntu. Turazi neza yuko Uburundi bwatowe n'ibihugu vyose kugira ngo bije mu nama mpuzamakungu iharanira ivy'agateka kazina muntu. Uburundi buri mu nama mpuzamakungu atandukanye asanzwe araba ivy'ubutungane n'agateka kazina muntu. Turabona yuko ubu umubano ari mwiza, aho tubona yuko abamenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru biguma bigwira ku munsi no munsi tusimenyesha amakuru birenga 230 kandi ziguruka ku munsi. Turabona yuko ibiganiro bikorwa, umurundi wese ashobora gushikiriza ikimubakiye ku mutima mu burenganzira kandi mu mwidegemvyo ntangere. Turabona kandi yuko kubera
uwo mwizero uhari, imitima y'abarundi yamaze gusubira mu nda. Turabona n'impunzi zari zarahunze zihunguka ku bwinshi, eka turabona yuko kandi n'ibikorwa byinshi biri mu gisata c'ubutungane, kuko hagati y'akazina muntu bijana no gukomeza igisata c'ubutungane, ingingo zitari nkeyi kunagura ubutungane mu mategeko. Turabona ibikorwa kugira ngo abanyororo batezurirwe, turabona kugira imanza zishirwe mu ngiro ku mwanya. Ni vyinshi ngira muri kino kiganiro turaza kuronka umwanya wo kubidondagura nido, ariko ahanini mu majambo makeyi turabona neza yuko hagati y'akazina muntu kifashe neza, nubwo hatabura abadutobera bamwe, ariko muri rusangi ni ibintu tubona bimeze neza mu Burundi kandi bishimwa n'amakungu. Turi kumwe na rero Ngendakumana, uretse yuko ari no mugambwe Frodebu yarigeze no kuba ari umutegetsi, muvuze yuko uyu munsi aho mugeze hasumba ejo, nawe yegeze ku butegetsi ico gihe, kandi ari no mu mugambwe utavuga rumwe na leta. Leonce, wewe ivy'agateka n'umuntu bibona gute ubu mu Burundi ugereranije ne mu misi yahera? uwo yambanjirije avuze neza, avuze ati ku rugendo rero hari ababateye imbere, abari imbere y'abandi, hari abari hagati, hari n'ababari inyuma. Ku rugendo abantu bose ntibaba bageze hamwe. Wowe ndumva yuko amaze gutera intambwe iboneka, burya biva ico umuntu afatiyeko, kuko hari hagati y'akazina muntu kajanye n'ibya politike, hari hagati y'akazina muntu kajanye n'iby'ubutunzi n'iterambere, hari agateka kazina muntu mu bijyanye n'iby'imibano. Biva rero kuco umwe wese yafashe. Mu Burundi dukunze kuvuga ibijyanye no kutubahiriza agateka kazina muntu, dufatiye ku bantu bicwa, dufatiye ku bantu bapfungwa, dufatiye ku bantu bangazwa, batotezwa, abahuzwa cyangwa biriya bari bafite uburenganzira. Ntidukunda kuvuga ibijyanye n'iby'agateka kazina muntu mu bijyanye n'ubutunzi cyangwa n'imibano, kandi ari byo bikomeye kuko biraba abanyagihugu benshi. Muri rusange rero tutarafata kimwe tukiri mu jambo ry'intangamarara, ntawovuga mu Burundi iby'agateka kazina muntu muri ibyo bisata bitatu byifashe neza. Kandi akenshi si mu Burundi gusa, je ndakurikirana henshi ni nko ku isi yose. Burundi rero nibwoba exception, ni byoshoboka. Agateka kazina muntu ko babivuze ni urugendo, tuguma turondera ingene ko tezwa imbere umuntu akubahirizwa uko ameze kose, uko abayeho kose, ntihagire umuntu asubira kugira ibi cyangwa biriya. Ariko tuvuye muri rusangi ibintu uvuga ati A B na C na D, ati ibintu bikigoranye cyane nga mundi ni nk'ibiki? Reka mfate nka bibiri mu byerekeye umuganga nturukamusa wa Nyafrode. Uraburabuzwa ugatuzwa bimwe biteye ubuwanye bidasanzwe ku mpamvu zitumvikana kuko tutazimenyeshwa. Ugasanga abanwanyi bacu ariko baratotezwa, bagahunga bagacingo zabo, ugasanga bamwe barapfungwa, ugasanga ingoro z'umugambwe zirasibanganwa, ukabona ibimenyetso by'umugambwe nk'amadarapo yirandurwa, ntiyaboneke insiguro. Tukitura abategetsi, tukitura abo bose bajenje agateka kazina muntu, ariko nta karuso kanini kabonera ko ibyo bintu byiteze guhagarara. Abuvuga mu yitura ni bavinyi abasatu bajenje agateka kazina muntu. Icya kabiri ku mugambwe wa Nyafrode buyene, nk'ubu byitwa ko bariko barategura abatora mu Burundi, kandi turi umugambwe natwe wifuza guhiganwa n'abandi, ariko ugasanga ingene ayo matora ariko arategurwa turakumiriwe. Gukumirwa mu buhe buryo? Mu buryo bwo gushiraho izi nzego zizotegura zigatunganya amatora mu muco, kuko natwe tubifitemo uruhara. Turabona ko n'abandi bashirwamo kugira bashobore kuzofasha kuringaniza mu matora no gucungera, ariko kubera ko kutwinuba kuko abari baturandagurira amadarapo batoteza abantu bacu, ibica byerekana neza yuko twebwe twakumiriwe. Ego, reka tuje kwa Mireye Kanyange, nawe atwara ikigo Maison de la Presse, nawe atubwire ko yavuze Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu yuko abamenyesha makuru bayidegembya ko uko bukeye uko bwije ibimenyesha makuru biguma byiyongera, biteye ku birenge 230. Mireye, nawe ni kubibona ku byerekeye abamenyesha makuru?
ibintu bimeze neza. Nk'uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze yuko ibinyamakuru bidasiba kugururwa, aravuga yuko hari ibirenga 200 bihari, mbere hari n'abamenyeshamakuru nkurikije ibiharuro biherutse gutangwa n'inama nkuru y'igihugu iraba ibyo gucungera itangwa ry'amakuru sense, baravuga ko uno munsi mu Burundi hari abamenyeshamakuru barenga 2,000. Abo bamenyeshamakuru barenga rero 2,000 uno munsi hari abamenyeshamakuru bafunzwe, hari 2 bagifunzwe, hari kandi n'abamenyeshamakuru bagiye novuga bakubagurwa mu kwezi kw'indwi no mwaka. Nibo nogaruka ko ahanini mu kw'indwi n'uk'umunani bamwe bakakwa n'ibikoresho, ukanasanga mbere bamwe mu nzego zo hasi zimwe bamwe bagorana mu gutanga amakuru gushika ubu bataratahura akazi kabamenyesha amakuru. Hari aho umenga bababona nk'abansi, ntibababonemwo nk'abantu barondera ineza y'igihugu. Muga nk'uko nabivuze, ni bamwe si bose, kandi n'abapfunzwe n'abakubaguwe abamenyesha amakuru bose. Hariho n'abamenyesha amakuru bahunze no bataragaruka. Ego, hari abamenyesha amakuru bahunze bataragaruka, ibyo n'ukuri. Tuje kwa Vinyi rero, igihugu carashizeho umugwi w'igihugu ujejwe ataya akazi na muntu. Abo niyo baheza bakarabira igihugu ko atakintu ko kironona, bakarabira umukuru w'igihugu ko ata muntu ariko arahutazwa mu burenganzira bwiwe. Vinyi, ibintu byifashe gute uravye ingorane zihari ubu, ni hehe ubona yuko hahagaze ingorane gusumba ahandi? Murakoze cyane, reka mbanze nsubiremo gatoyi nkosore icyo umwubahwa umushingamateka ari wose yavuze yuko mu bijyanye n'agateka ka zina muntu umuce w'agateka ka zina muntu ukwiye gufatirwa ikibanza kinini ari ibijyanye n'ubutunzi. Mvuge nti ibice byose bijyanye n'agateka ka zina muntu tubifata ku rugero rumwe, kuko bavuga ko byose n'imyagiriranire. Ntushobora kuvuga ngo iby'ubutunzi nibyo bihambaye cyangwa ibya politiki nibyo bihambaye cyangwa iby'imibano cyangwa ibijyanye n'iterambere ko aribyo biri kuja hejuru. Nicyo gituma byose tubifatira hamwe, kuko byose n'imagiriranire niko babivuga. Gerageje guhindura ndabikora mu gifaransa, ni kuvuga ko byose duheza kubirabira hamwe. Hanyuma ku bijyanye n'agateka ka zina muntu, uwatango yari yabivuze, ariko ndafite icyo nongera ko agateka ka zina muntu ku isi nzima nta na hamwe gatunganijwe ineza 100%. Hose hama hariho utunenge, mugabo utwo tunenge nitwo tutangana. Ibindi bitangana ni biba biriko birakorwa kugira ngo agateka ka zina muntu gashobore gutora inzira nziza gusumba. Ati rero nose mu Burundi bimeze gute? Cyane wibanze kuri ivyo, wibanze ku byo bakanyange bavuze na Leonce. Ego, nibanze kuri ivyo ndemeza ko turi ku ntambwe ishemeye ku bijyanye n'agateka ka zina muntu. Uravye ingene mu mibano tubayeho, ukabibuka aho twaciye, natomboye ko dufise umunyepolitike adukurira atanguye politike kera. Muribuka mu minsi yahera imibano y'abantu ingene yari imeze, aho atamuhutu yahagarara ruhande y'umututsi cyangwa umututsi ngo ahagarare ruhande y'umuhutu. Mukaba mubona aho tugeze ubu, aho usanga ivyo atane kibanza kinini bariko barabiha, atawicwa ariko azira ivyo. Murabizi mu ntwaro za kera ingene vyagenda, aho nibiba biriko biragirwa mu gateka ka zina muntu ku buryo tugira intambwe iteye imbere. Ikindi tutegerezwa kuvuga mu bijyanye n'agateka ka muntu ni ingene umuntu wese ashobora kuvuga iciyumviro, agaterera iciyumviro. Ivyo navyo bitera bija imbere uko iminsi igenda. Urabona ko nk'ubu Leonce ari ngaho ariko araterera ivyiyumviro, ntaco yinona, ntiyumvira ko bahava bamurarako ngo bamwice. Nibaza ko hariho aho bitashobora gushoboka, ariko rero naho ntiturashika ku rwego dukeneyeho umuntu avuga ico yumviriye cyose, agatera ico yumviriye cyose, atawumuraba n'ijisho ngo naka ko yavuze iki. Aho ntiturahashika, mugabo ndabona ko turiko turatera intambwe. Ku bindi navyo bijanye n'agateka ka zina muntu twovuga nk'ibibazo bijanye na politiki, uko babivuze umwanya munini, haracariho ibibazo kuko ibi bibazo bijanye na demokrasi tubitanguye vuba mu bihugu byacu, bituma hariho abantu bamwe batarabitahura. N'ibi vy'agateka ka zina muntu
nsubiremo ndabibutse ko tuvuga ko hategereza na muntu kahungabanye igihe icyo cyaha kiba cyakozwe n'umuntu ahagarariye leta ku rwego urwo ari rwo rwose ni ukuvuga ko ibindi ari ibyaha byo muri rusange ibyo ntibiba ari iby'agateganyo muntu ariko abantu benshi bariko baravuga ngo abantu bapfuye ngo abantu bagwanye bashobora kuba bafite agateganyo muntu hari n'abanyuruzwa baravuga ko ari abantu benshi banyuruzwa muri kino gihe naho iby'abatutsi naho byavuyeho uyu munsi umuhutu ashobora kunyuruza umuhutu yamututsi yahetse umututsi ibyo byo byifashe gute nivyo rero ntegeza kukubarira ubu sinibaza ko hari umuntu banyuruza kubera ubwoko kuko amatohoza twagize twasanze benshi muri abo ari ababafishije bariko barapfa nk'ubu no kumenyesha nibaza ko turimo gusohora raporo yerekana ibintu by'abantu bazimiye hariho bamwe benshi twabonye hariho n'abo gushika ubu dufise mu mugwi urumva ko aho mfise ivyemeza bikwiye ko hariho abantu bamwe twabonye mugabo hariho n'abandi tutabonye kandi rero ico ni kibi cyane kuko umuntu wese twafeza kumenya ahari yaba ari uwavuye mu gihugu kimwe akaja mu kindi tukamenya yaba ari uwitavye Imana tukabimenya yaba ari uwufunze tukabimenya ivyo rero ni bimwe bica bigaruka mu guhindura ibijanye n'intwaro ku buryo bwinshi ku buryo tugarutse kubwira ikibazo kijanye n'ubutungane nk'ubu umuntu afungiwe mu Rutana kugira ubimenye uri mu Cankuzo ntivyoroshe ndibuka ko mu bantu tumaze gutora yabo tumaze gutora dusanga bafunzwe ugaca usanga abo bantu barababuze nk'ubu ndabahaye akarorero hari umuntu uheruka gutora mu ikomine ya Gihogazi muri Karusi mugabo uwo muntu yari yavuye Ingozi kandi bari baramuhevye barindiriye bakabura iyo ba rero ubwo buryo buriho bwa none ku buryo umuntu wese apfunzwe tumenya tuti afungiwe aha biba byoroshe ko umuntu ashobora kuza aratora aho abantu bari mbere na bijya bintu bijanye n'ingene abantu biyunguruza umuntu avuye mu gihugu akaja ahandi agasiga bimenyesheje biba byoroshe kandi ivyo nibaza yuko muri ivyo gusubiza imbere ibijanye n'ubutungane nibaza ko mu vyo boraba navyo nyene vyobamwe ariko binyi baravuga yuko nk'abantu baba banyurujwe canke baburiwe irengero kenshi mwebwe muri CNIDH mu birenza kuri ubu kw'amazi nagira ndakubwire ko ata muntu n'umwe arigera dushikira ngo atubwire umuntu yanyurujwe ngo tugende tutagikoze nk'ikintu nikirikora nuko dufise abantu tumaze gutora hariho tumaze gutora uwo mu Kanyosha hariho tumaze gutora Ikarusi nabikubwiye hariho tumaze gutora Imuyinga ni benshi hariho raporo izosohoka yerekana ibi vya vuba ibiharuro tumaze gutora n'abantu tumaze gutora mugabo ndakubwira ko no muri abo baba bavuze ko banyurujwe hari nabo usanga twatoye kandi tukamenyesha imiryango yabo mugabo kubera imvutsa izi canke nka ziriya ugasanga ari nk'uwo tugumanye iminsi kugira ngo tubanze dukore ibindi bikorwa by'ibanze ibindi ndakubwiye no kubera ko nk'amaraporo mwamwe usanga y'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike usanga hariho ivyo usanga nk'akarorero baravuga ati nko mu 2019 2020 mwagiye muravuga ko ataka nimwe y'umuntu yanyurura ata muntu numwe yigize yanyuruzwa ariko bikagaragara yuko hariho nk'amaraporo mwakoze aha muntu musome neza muri raporo zacu twese twagiye turatanga dutanga raporo ijanye n'ibikorwa twakoze raporo ijanye n'abatwituye raporo ijanye n'ivyo twashitseko ni ukuvuga ko tuvuze ko ari abantu 2,000 batwituye hanyuma muri abo hari abo tuvuga tuti aba n'abantu bavuga ko bashobora kuba baraborejwe igufa aba n'abantu bashobora kuba baranyurujwe mugabo muri abo twashoboye gutora naka nk'ubu no kubwira ko duheruka kugira igikorwa cy'itohoza ku bantu banyurujwe kandi twatoye abantu batari munsi ya 6 ivyo rero nivyo kwitondera kuko bo abantu batanze raporo bavuga ati naka yabuze nta numwe afata umwanya wo kubanza kwicara ngo arondere hanyuma tubwire tuti muri bamwe twari twavuga babuze naka twaramutoye nagira ndakumenyesha rero ko twebwe dufise ibiharuro ku buryo nitwatanga raporo aza amategeko yacu ngene avuga mugabo ndabijeje ko mu kwazi raporo y'ubu mwaka urana ko mwaka ugira uhere uzohera tubabwira ivyo twakoze mu bijanye n'abantu banyuruzwa abo twatoye abo twabuze n'imvo zimwe zoba zari zatumye abo bantu babura nk'akarorero urumva ico bishimikiza nk'ubu nk'akarorero batanze ni uwitwa Arcade Butoyi wo yakorera Orikome na Sendika Stebe mu Cankuzo kandi CNDH ngo mwarakoze amatoza muri kumwe na Rigiteka ariko mugabo muri iyo raporo mukavuga ati nta muntu n'umwe
muri uyu mwaka yabuze bakishimikiza igico ikindi bavuga nuko iyo raporo niyo mu mwaka mu 2020 bagaca bavuga yuko kandi iyo mugize raporo y'umwaka urikira ntimuheza ngo muce musubira muvuge babandi mutashoboye kumenya iyo baroye aho rero baca bavuga bati CNIDH nkeka itari karakora akazi kayo neza kuvyerekeye hagati y'akazi na muntu. Urasoma raporo yo mu 2023 ivuga ivyo muri vyakozwe mu 2022 urabe mu mpapuro za nyuma turabereka ingene ibintu vyari bimeze mu mwaka watanguye n'ivyahindutse ni naco gituma no mu vyo dusaba nariko ndavuga mu 2020 nico ndiko ndagusigurira uko twavuze ko ivy'agateka na muntu bigenda biratera intambwe niko dukora raporo bigenda biratera intambwe uko twanditse raporo y'ibihumbi 2019 uzoyirabe iriko kuri site ku rubuga rwacu siko twanditse yakurikiye mu 20 siko twanditse 2021 siko twanditse 2022 ugende uzisomye urabona ko turaba ivyo abashinga amateka batubajije tugaheza tukaza twongereza kugira ngo dushobore gutanga umuco ku bibazo bimwe bataba batahuye ico kibazo rero nagira ndabwire ko kirimwo ico kubanza kuraba ivyo tuba twatanze mu mwaka uheze n'ivyo tuba tugiye gutanga twongereko muri uwo mwaka n'ivyo tuba twavuze mu mwaka uba waheze mugabo tukaba dukeneye ko tubisubiramo tukabigarukako. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. umuvugizi w'umukuru w'igihugu arumvise muri usanga ico biyumvira abo turi kumwe ahanini nivyerekeye agataka kazi na muntu katariko karubahirizwa rero segenda kumana yabivuze nk'ivyerekeye imigambwe aravuga neza yuko imigambwe iburabuzwa aravuze yuko imigambwe Frodebu itari mu bantu bariko barategura amatora kandi iri mu migambwe izoyitaba na seneri herutse gusohora urwandiko umenga hirya ejo niba ntihenze nayo yidoga muri ubwo buryo ubwo burenganzira bw'imigambwe kubera ko bariko barabwakwa kandi biri mu mategeko uko mwavuze yuko igihugu cy'u Burundi kigendera ku mategeko. hari ababivuze neza ati yaba agatemateka akazi na muntu katubahirizwa kumbure niho uwo mwigegeye byo gusigarura ikiri ku mutima uko tucumva nk'ibyo byavuzwe ibyo ni ibintu dushima cyane reka ngaruke kuri ubwo bugororero bavuze bati ngo imigambwe biraburabuzwa uburero bwatanzwe ngo nuko imigambwe imwe itari mu mugwi uje gutunganya amatora kimwe mu bimenyetso byerekana agateakazi na muntu cyangwa demokarasi cyimbatari mu Burundi no bwinshi bw'imigambwe mu Burundi hari imigambwe ihenga kuri 40 hafi 50 nta na hamwe hari umugwi utunganya amatora ujamwo imigambwe yose ariko yuko turi ku ntambwe kunwana twibuka aho twavuye naho tugeze no munsi ni wa munsi twari tugeze yuko tumenye yuko bajya bari mu rya mugwi atari abantu batunganiza amatora y'umugambi n'amatora y'igihugu ni kuvuga yuko ko Frode bitarimo ntibisigura ko Frode bitazotora kandi bisigura ko itotorwa oya habe namba ko seneri itarimo cyangwa undi mugambo utarimo navuze neza yuko ari imigambwe irenga 40 ariko kandi ingemeze naco gatoyi Rodine mpapfaje uri cuvuze ariko kandi ntibisigura yuko abo mu mugambwe SNDFDD aribo bazi gutegura amatora gusumba abandi ingemeze cyimviro ca mbere kangaruka kuri ico mvuze bisigura yuko mu migambwe twovuga tuti twari dukwiye guca tubona nkeka kumbura imigambwe 20 yambara yandika amakete ngo ntirimwe mu murujya mugwi ahubwo nk'abantu badukurira muri politike nk'uko mwabivuze ati ari muri politike kuva kera nibo ba mbere bari bakwiye guhimiriza abarundi bose bati ubu tuko twubaka igihugu nta gihugu ca iprona nta gihugu ca senere nta gihugu ca CNDD-FDD nta gihugu ca imigambwe yose ngo tuyidondagire gushika kuri 50 ni igihugu c'abarundi abazotorwa bazoba bari kubakorera abarundi abazoshigwa imbere y'abandi bazoba ari imbere y'ihanga ry'abarundi hari ikindi kintu yavuze ati ingoro z'ibigambwe araho dusanga zasenyuwe n'ibindi nagira nsubira nshimangire kuri kino kintu ubugizi bwa nabi ntibugira umugambwe ntibugira ubwoko ntibugira intara ntibugira n'ubutegetsi hari wavuze neza ati tuvuga yuko agateka akazi na muntu gahonyanzwe mu gihe gakozwe n'abajeje kubahiriza amategeko hajya tworawa ngo izo ngoro z'umugambwe zasambuwe bosanga koko ari zakozwe n'abajeje intwaro oya namba rero murazi yuko n'umugambwe uri ku butegetsi nta gihe kirekire giheze hariho ingoro gihanga ngira mwarabyumvise iburinga y'umugambwe yasambuwe
ko batavyagirije iyindi migambi. Bisigura rero yuko ubugizi bwa nabi ni ikintu twese dutegerezwa gufatana mu mugongo tukagira urunani kugira ngo tubugwanye. Inkozi y'ikibi imaze gukora ikibi ntivyitirirwa umugambwe canke ubutegetsi canke iki, oya, biva mu mubano wacu. Turarike twese duhagarare tugwanye ubugizi bwa nabi kandi tubane mu mwumvikano, tutabona ati ko banteye no munsi ni naka yabikoze. Ko hari abantu hama uruntu ivyo birazwa, ariko igituma nkeka bavuga uko nuko ico gikorwa kibi gikozwe, abajeje umutekano, abajeje intwaro baraheza bagakurikirana mpaka bamenye wakoze ivyo bintu akabihanirwa. Ego, kandi inkozi z'ikibi nyinshi zirafatwa. Biri mu bintu dushima no mu ntambwe muhora mubona ubushikiranganji bujejwe umutekano butanga amakuru bumenyekanisha inkozi z'ikibi zafashwe ziba zononye ibi na biriya. Kumbure nuko bavuga ivyononekaye batagaruka kuvuga abafashwe, abashikirijwe ubutungane. Ivyo ni ibikorwa vya misi yose, kandi gufata inkozi y'ikibi si ibintu bikora nubwo n'abajeje umutekano gusa, bategezwa gufashanya n'abenegihugu. Uko umwenegihugu abonye umuntu mushasha mu karere ategezwa kubimenyekanisha. Ni bimwe nyine ishobora yemera aravuga ati umutekano umurundi wese ategezwa kuwuhagararira. Je mbonye umuntu yagiriye nabi mugenzanje canke umubanyi wanje nkahora, novuga ko mba ndamufashije kubandanya ico kibi. Ivyo rero ni ibintu bisaba inguvu z'abarundi bose, tutaravye umugambi, tutaravye intara, tutaravye iki, n'abarundi dutegerezwa kurarira amahoro n'umutekano, kuko twabironse. Novuga nti hamaze guseseka amaraso menshi turushe, niko novyumva, ntawe urekura rero ico yafashe. N'umusamaro n'umutekano turabibona. Izo nkozi z'ikibi nazo ziza ziriyadukiza, ni twebwe tutegezwa kuzigwanya twivuye inyuma. Kandi inkozi z'ikibi ni ziri mu Burundi gusa, eka ziri ku isi yose. Na bya bihugu novuga nti abo turi kumwe bagenzanje bemera gusumba ko wari wageze bateye imbere mu kubariza gataya kazi na muntu, barabona ko muri ivyo bihugu naho nyene hari abicwa, hari abibwa, mugabo ntivyitirirwa ngo umugambwe canke ubutegetsi, oya, inkozi z'ikibi ziri hose. Ahubwo hakuguma muri vya biyago bidusubiza inyuma, tushira amaso imbere, tubone ico tuko turubaka, tubone bwa Burundi bwishira bukizana tuko turubaka, dushire hamwe inguvu. Umwasi ashaka kutwonona kudusubiza inyuma tumugwanye, twumve yuko amatora ariko arategurwa, uzoshigwa imbere wese atazoba ari imbere y'umugambwe ariko azoba ari imbere y'Uburundi. Twizere baje bariko baradutunganiriza amatora, ariko imyidogo nuko bavuga yuko hariho ukudahana, ko bikorwa bibi, ko haba inkozi z'ikibi ni kimwe, ariko ko hagira abo bantu bateza guhanwa ni kindi. Ivyo rero navyo nyene reka ndabigarukaho, kandi murakoze cane. Uwo muntu avuga ko hari abadahanwa arabesha, kuko murabona no mugiye mugatemberera novuga nti ubusho amabohero musanga hari abantu ku munsi murabona imanza zisasa, abafatwa barashikirizwa ubutungane bagahanwa. Ariko mu gihe mwabonye inkozi y'ikibi itafashwe, nico gituma umukuru w'igihugu adahengeshanya kuvuga ati turarikire, bimenyesha abajeje intwaro bari hasi, abajeje umutekano bari hasi, nawe na nimero yiwe umuntu wese ashobora kumwandikira, kuko igihugu kujya twavuze ati ni leta nzeye n'umuryango. Muze murabe mu muryango n'abajya bumva yuko basangiye amaraso. Ntireka fatire akarero kuri honorable wanse abivuze neza ati twumva umenga ntitworohewe, ariko n'ubundi wese wafite ico ciyumvira atariwe muri rusange. Umuryango burya ko bariho serugo inarugo hakariho n'abana. Muramaze kubona ko na serugo ashobora kubaza umwana ati uvuye he, umwana akabesha, kandi basangiye amaraso. Uramaze kubona yuko n'umukozi utonze mu nzu ugiye ku kazi usiga hugaye icumba ati ntanyibe. Rero ariko kuntu ko kwikekana, ko kuntu koko umuntu aguma afise aho shetani yoca, nico gituma mubonye inkozi y'ikibi yakoze ikibi ntifatwe, turarikire, menyesha abajeje intwaro n'umukuru w'igihugu nimero yiwe, ntawe utayifise mwandike, hanyuma dufashanye twese gufata izo nkozi z'ikibi zicidegera. Mireye Kanyange yavuze ko abamenyesha makuru bagenda bakaburabuzwa mu kazi kabo, kandi bikavugwa marade bakabivuga, mugabo ntihagire inkurikizi nk'ibintu byabereye Igitega. Umumesha makuru w'iwacu yitwa Noel, hari uwitwa Gerard Nibigira w'isanganiro. Ivyo byarabaye bikabugaragara ko bari mu kazi kabo, ariko
bigaca biba akamizwe n'ingomwe uko kureka utwo tuntu duto duto tukabandanya ubwo siko dutuma hashika naho nabasandra bashika bagapfungwa na Kenny Claude bagapfungwa. Burya umwuga w'umenyesha makuru n'umwuga novuga nti witeka kandi utegerezwa gukogwa n'abantu bama bahimirizwa misi yose guhagararira akarangamutima. Icambere ngira mvuge nti none nk'umuntu twumva umumenyesha makuru ari mu masaha atara y'akazi saa sita y'ijoro mu bubare habaye nk'ikintu bakamufata nk'abajejwe intwaro kuko bamwiketse. Ivyo ntibisanzwe ko ujejwe intwaro ateza guhagararira umutekano, ariko bukeye baramubaza bagasanga kumbure nta kibi canke kwabaye kwikeka baramurekura. Nico gituma aba bose bidegemvye. Ariko iyo abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano nabo bafasha abantu biketse ko buhungabanya umutekano, ari umumenyesha makuru ari uyundi n'akazi kabo, kandi dutahurane umwe wese mu muga wiwe, dutahure ko baba bakeneye kumenya ido nido, badashoboye kuronka muri ayo masaha ya saa sita y'ijoro, badashoboye kuronka muri ako kajagari. Arashobora no kwikeka yuko ari inkozi y'ikibi yarizanye rijya vyuma gufata amasanamu. Nico gituma abo bose barabashikanye aho babumviriza mu biro by'abajeje intwaro, mu biro umutekano kugira babumvirize, ariko bukeye bagasubira bakabasubiza mu miryango yabo kuko batohoje bagasanga koko ivyo yavuze nivyo. Mbegeje inkozi y'ikibi yoza yambaye ivyuma byo gufata amasanamu ikononera bene igihugu. Nico gituma bari amatohoza barabasaba ajya yerekana ko ari umwuga, bakabaza aho bakorera, basanze byose bitunganye baca babarikura. Nuko nyene hariho imvugo ndenzarugero zena ari guhagira umutima uhagaze iyo numva ati nakara cafunzwe azira akazi kiwe ko kumenyesha amakuru, ariko bavuga ivyabaye abafashwe umunsi umwe ibiri kumvo zo gutohoza bagaca bagira umuhagararo. Ivyo rero reka dufashanye twese tubeko rwo twubaka igihugu, tumenye yuko umutekano nico kiza imbere muri vyose, kandi hageze gukingira umwene gihugu nubwo nta exception baho nta utarabwa. Ego murakoze rero wose ngenda kumana wavyumvise ivyerekeye imigambwe. Nta mugambwe n'umwe wigeze ubuzwa gufasha kugira amatora abe, kandi sinamuzoyitaba, kandi munayitavye babatoye muzuhagarira abanyagihugu n'abariko barayakora neza, bariko yatunganya neza. Ni kubibona no banza gushima kuko abadusangiye ikiganiro numva babivuga neza, baravyorosha no kubishima, ariko nkaza gusaba ni baheze ikiganiro uze kumpa nimero zabo, nimero za telefone yabo kugira ngo tuzobane turaganira ko tuganiriye ngaho nyene. Haraho umwanya woba mutundi tuvugane byose, ariko buri korashimwe umuntu ashobora kubona mbere. N'uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ati n'umukuru w'igihugu baramwandikira, kandi nibyo rero yakanaje mvuge muri rusange n'abandi bavuga kuri byose ukara ko imigambwe gusa, kuko uyajejwe by'agatakazi ngo mugujejwe by'agatakazi na muntu rwego rw'igihugu yavuze ati nashimikira, avuze ko twoshimikira cyane ku bijanye n'ibi by'ubutunzi cyangwa iby'imibano. Sinawaca avuga ati byose nuko bitacaco kimwe birangana, ntiringana na gato. Umunyamugambwe aburabujwe gusa kugira ngo ntakoresha inama, sico kimwe n'umuntu abujijwe kwiga ishuri, sico kimwe namba, sico kimwe n'umuntu ataronsa akazi, bimyakazi atagiye kwa muganga. Ivyo byose byo kwa muganga urumva utaronsa ako kazi, utaronsa ubungenye ubaho bica bigora. Kandi igituma navuze ko twobishimikirako nuko vyerekeye abantu benshi muri izi miliyoni 13 z'abarundi ziriho. Ivyo bijanye n'agateka k'abanyagihugu mu by'ubutunzi no mu by'imibano ni benshi cyane. Abo banyapolitike bavugwa baharanira ibibanza byo mu butegetsi usanga ari mu migambwe, nabo ni bake cyane, ariko ndicobuza ko navyo nyene agateka kabo katubahirijwe bivugwa. Muko tuje turiga no kuraba bya benshi. Ico ni cyambere. Cya kabiri yavuze ati mu by'imibano ubu nta bibazo by'abahutu n'abatutsi bikihari, ntibirazimangana. Nagomba kumenyesha ko bitarazimangana gose, tuba muri iki gihugu turabizi, ariko umurindi waragabanutse. Ariko haciye haduka rero umubano mubi hagati y'imigambwe. Mwumvashe hagati y'umugambwe uri ku butegetsi na seneri, umubano ni mubi, kandi hatuje turavugana ukuri kuja nta mutu uzoboneka. Ugiye kwibuza malaria mukavuga ngo ngwaye ku rutoki nduzogenda ukize ruhira gupfa. Nirano iri kwiraba hagati y'umugambwe Frodebu n'umugambwe uri ku butegetsi ni mibi. Janjanya n'ikindi bavuze ati cyitwa agateka kazina muntu iyo gikozwe na leta. Ibi navuze kuri Frodebu, dufate ngo muri Mubanza zone mitakataka abatotejwe
ingoro yasibanganijwe harimwo abaserukira ubwo butegetsi chef de zone yarimwe umukuru w'umutumba yarimwe bari kumwe n'urwaruka ariko rero wose aho yavuze yuko abakoze ivyo bintu bahanwa nande twaragiye turaraba umukuru w'umutumba turaraba musanteri turitura abo mu mugambo uri ku butegetsi turaja mu bushikiranganje bwo hagati mu gihugu barahanwa mugongera bazohanwa ko babitwemereye abo rero birukanywe nk'abari barirukanywe bari bamaze ukwezi kuri permanence ngo nuko bahinduye umugambi none umuntu ashaka guhindura umugambi nta burenganzira bwo guhindura umugambi uca umwirukana aho onye yaba wumva uwundi muntu asanzwe yo kwirukana umuntu ku mutumba canke muri zone canke muri komine bigashoboka bankunde gatoni ngaho izo nkuru muba mwarazimenye nagira subire nsabe honorable yavuze ati twarituye chef de zone chef de quartier mustanteri numubahwa kandi tuzi neza ko adukurira mu myaka n'ibindi arazi neza urwego rw'inyamiramabi iyo habaye icaha hariho urwego rujejwe inyamiramabi hariho igipolisi baragenda bakandika ivyo birego ivyabona bigashika noneho ingene bigenda arabizi nawe nyene uko bigenda nico gituma mbona umenga kuri jewe vyoba vyiza avuze ati vyankiyaha narashikanye ibirego mu rwego rw'inyamiramabi mu gipolisi ntibatwakira batubwira ivyo biro bagiyemwo bavuze bati twafasha abantu bariko barasambura ibi canke bakubise naka ati ngaba amazina aba n'aba batubwira ibiro bagiyemwo kuko urwego rujejwe umutekano rurazwi kandi rujejwe umutekano rw'abarundi yego urakoze rw'abanyamigambi rw'abarundi yego reka dusubize ijambo wose rero urashobora kunyira ngo aravyumvise inyishu urayironse ndavyumvise twebwe muri projet rutangura mu biganiro kandi noneho ibikozwe n'umuntu ari mu butegetsi nigeze kumva bavuga ngo nta witwarira ubutegetsi undi butsindwa nyakubahwa rero nibaza yuko uwo muntu yabikoze atumwe n'ubutegetsi nico gituma navuze ni inkozi y'ikibi canke ububi ntibugira ubwoko ntibugira intara ntibugira inkozi y'ikibi ikoze ikibi ni kugatwe kiwe nico gituma novuga nti nyimba ari inkozi y'ikibi mwafashe murayishikiriza inzego zibijejwe simbe ubwo butegetsi mushatse kuvuga ko ari yinde ubwo butegetsi bwarungutse kigenda mu cyangwa cyangwa ko mu zindi ntara y'ingoro zikora mu yandi makomine ko tubona yuko n'ingoro z'umugambwe uri ku butegetsi nazo nyene rimwe na rimwe usanga zahuye n'ivyago nk'ivyo mbe naho nyene haba hatumwe n'ubwo butegetsi nyene reka rero abandanye icyo nemera ni uko gusa ibyo bavuga ati by'akarusho birahari kubona turiko turanaganira nk'uku no baserukira ibyo bisata binyuranye ni intambwe kuko ibi tuvuga barabyumva n'abanyatwumviriza bazobyumva hanyuma tuzoza turafashanya nk'uko babivuze ko tuza turaraba ingene twoza dutera intambwe kuko twese twemeranije yuko atawovuga ngo agace kazina muntu ngo kameze neza cyane uko abarundi babyifuza uko byategerezwa kumera ariko nagomba ndamumenyeshe rero nk'abo bakenyezi babiri batotejwe na mutanteri wo ku mpande Rwanda imubwira ndayimumenyeshe kuko twararungitse n'umuavoka kumuraba araza kumwakira amwirukana kugira tumenye neza igitwa ariko abatoteza nari kuvuga ko twebwe intambwe ya mbere turaganira twararondera bari abo nyene bajejwe indwara aho nyene ku mitumba muri komine muri zone tubonye ariko baratunanira turagenda turashika no kumushikiranganje kubera harimwo n'abanyamugambwe kandi byari by'imigambwe nca kuritura n'abarongoye umugambwe SNDD na Rwanda imumenyeshe rero ko ibiko ndavuga atari gushikuza no kugira abagore basubireyo ni hirya yejo nuko hari wafashije sinavuze ngo batumwe na leta ariko bidakozwe na mustanteri ari umuntu asanzwe twebwe twobyimenyera ingene bigenda ari umuntu asanzwe akazakora mwene ibyo twobimenya ko turabarundi twese kitwomwemerera ko aza gusibanganya permanence yacu ntiyasibanganijwe n'umuntu w'umutegetsi yaho karongoye mugambwe SNDD yasibanganije ndiyivugiye nawe nyati general isibanganije burya umuntu yemeye kibimwe ariko nicyo nashaka gushimangira ko Siriyake uwo muntu yahoze ari ku butegetsi canke arongoye umugambwe nagira nsubiremo nifuza yuko ari naco twoguma tugumiza kumuzirikanya ikibi ntikigira umugambwe ntikigira ubwoko ntikigira intara ntikigira ikibi n'ikibi nimba vyakoze uwo muntu ni inkozi y'ikibi
ntavyitirire umugambwe mu gihe azi neza ko atarungitswe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe canke nyine icubahiro arongoye inama nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Umuntu akoze ikibi bamushikiriza inzego zibijejwe, kuko ico gihe icaba ari cose akoze ikibi arahanwa. Muramaze kubona abahanwa benshi ari abashikiranganji, muramaze kubona abahanwa benshi ari abashikiranganji ba mbere, hari abahanwa benshi barongoye imigambwe, hari abahanwa benshi barongoye amakomine, hari abahanwa benshi barongoye intara n'ibindi. Icyo ni ikintu cerekana yuko indongozi aho ziri zidakingiwe zitari hejuru y'amategeko. Amategeko zidakingiwe ikibaba. Mvuga ibyabaye biboneka ni umwana kandi karorero muri Kigwena mu ntara ya Rumonge. Umufurodebu yariko arigisha umugambwe ashinga amadarapo, yarafashwe arapfungwa ngo ariko ashinga amadarapo nka kumenga kirazira. None ko yafungiwe muri zone, abamufunze ntibatohoza mbere burya ntibazaza gutoza ati uyu muntu muzanye kubijanye n'iki, igihe byagenze gute mugasho. Leonce, ibintu byarabaye mu gihugu ngira ngo ku migambi myinshi itandukanye birashobora kuba byinshi cyane ngo ntitwibara muri kino kiganiro, ariko nkuko babivuze urashobora kumurondima y'ikiganiro mukabiganira buke buke. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Tuje kwa Mireye Kanyange, wumvise Mireye yuko byerekeye abamenyesha amakuru bamwe bitwara nabi, ugasanga bafashwe batari mu kazi kabo, ugasanga rimwe na rimwe niyo bahagazwe ari kubazwa gusa kugira ngo barabe neza yuko ibyo bikitse byo bari byo, ariko baca bari kugwa. Nibyo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze. Erega ntitwanse ko umumenyesha amakuru nk'uwundi murundi wese ahagarikwa akabazwa mu gihe yiketswe ko ikintu, yiketswe ko icaha. Erega si bibi, ikibi ni ukumufata agakubagurwa, ukumufata umuntu akamufata runtu. Mfasha akarorero nka Jean Noel wo mu kinyamakuru Iwacu, yarakubiswe. Ndafata akarorero ka Gerard Nibigira akorera radio Isanganiro mu ntara ya Gitega, nawe nyene mu guhagarikwa yabanje gukubitwa. Mbega ko urongoye CNIDH yavuze yuko havugwa ugusinzikaza akateka kazina muntu mu gihe icaha kiba gikozwe n'uhagarariye intwaro canke hagarariye inzego. Nonaho ivyo twovyita ngo iki? Mbega nkabo ko byagirijwe abajejwe umutekano, abacungera umutekano, nkabo barabajijwe ko bakubaguye abamenyesha amakuru imbere yo kubahagarika ngo babazwe bakabanza kubakubita? Abo nkabo bajejwe umutekano barabajijwe igituma babigize, na cane cane ko batata amakosa novuga bari bagirizwa. Hanyuma ikindi naco yavuze umuvugizi w'umukuru w'igihugu ati umwuga wo kumenyesha amakuru n'umwuga w'iteka. Ego koko n'umwuga w'iteka, reka tukore uri ufite amategeko awugenga. Aha nkagaruka nko kuri ribwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryashizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu itariki 12 kuno ukwezi kw'indwi uno mwaka. Hariho ingingo zitandukanye, ingingo ya 2 ya 52 na 53 ziragaragaza neza uko umumenyesha amakuru ko aho arekuriwe kuja gukorera amakuru mu bwigenge, yuko ataho yimiriwe mugabo akubahiriza n'amategeko yandi y'igihugu. Nkagaruka rero nkavuga nti none abo bafatwa ntibafatwe runtu mu kuja kubazwa, kandi bikagirizwa bamwe mu bajeje umutekano ko batabazwa bo abo baba babakubaguye, twovyita ngo ngwiki. Naho niho noba ndagarukiriza. Ariko uwavuze nka ba Noel na ba Gerard ngira ngo kugira udome ku rutoke bakubiswe ariko bagira gute? Reka ntanguriye kuri Gerard Nibigira. Byaravuzwe mu binyamakuru yuko kanatwe twaramubajije nk'ikigo kijeje kumenyesha amakuru c'abamenyesha amakuru mu Burundi, ya Gerard yakubaguwe ari kuri station. Aho kuri station yagiye kunywesha, yagiye kuronderaho amakuru, arafite icari camujanye mugabo kumukubagura, kandi yari afite telefone n'ubu igikoresho ciwe c'akazi ariyo telefone, kandi anakoresha mu mirimo ya misi yose ntaragisubizwa. Arafotora uwari ko kubagurwa n'ujeje umutekano.
ati w'ibyo nta burenganzira ubifitiye koko yamuhoye ikirukuri ko yamukubise ikofe wajeje umutekano yahoye ikirukuri umumenyeshamakuru Gerard Nibigira ako niko kamwe mu turorero notanga mvuga nti mbega ntiyahohoteye uwo mumenyeshamakuru ngaho nta gateka k'uwo mukazina muntu kahohotewe. Reka Gatoni agire ko agira icavuze. Mufasoni Mireye yabivuze neza ati twaramubajije ati aratubwira mugasi nibaza ko yoba yarabajije abajejwe intwaro. Ni kuvuga yuko mu vyerekeye ubutungane hose amariho kumviriza impande zose. Uyo arabivuga kuko novuga nti muri uwo mwanya ni victime canke kugira ngo tusanzwe tubizi na Mireye arabizi muri uwo mwuga si bose ari beza kandi rero bikika mu kiza kugira ngo bashobore kuronka novuga nti amatwi y'abantu benshi batabare. Nimwabaza abajejwe intwaro naho nyene Mireye kugure mwotanga yandi makuru ntidufatira ku mvugo y'umwe. Ariko hariho n'akantu yavuze je novuga nti noca nibaza n'ibibazo bitandukanye ati mbe none ko yavuga ko akubaruye kuri station aho yotavuga ko yari mu minwe z'imujejwe intwaro ko aho yabarijwe ari mu biro vy'abajejwe umutekano ariko akakubutirwa kuri station muri kuri station ariko akora iki kandi asiye kubabwira ati ngo yariko ari isifatari y'amasanamu koko twobaza bari bariyo bovuga ivyo mwumvise imvugo z'abantu bangahe. Ivyo rero biragoye nico bituma navuze nti ujejwe umutekano ujejwe intwaro ubwa mbere akingira abenegihugu bose bari ngaho. Mu gihe rero bafashe imvugo y'umuntu umwe canke bakagira imvugo ndenzarugero biragoye uca twemeza tuti koko yari yihagarariye gusa afise telefone. Mbega umuntu wese afise telefone ko tuzi ubu twese tuzigendana ko batafashe bose ni igiki yakoze catumye ujejwe intwaro cajejwe umutekano amwikeka ko kibi ni igiki ko abantu bose baja kumwesha afise amatelefone ko bahita bose bafise amatelefone ahubwo kirazira gufotora kuri station none ko twama tubona amafoto menshi ariko tutumva abantu benshi bafashwe yari uwa mbere afotoye yari uwa nyuma si bibi nta na gatoya mugabo niyo turi tuma muca muvuga nti abafata amafoto ni benshi twama twazibonye ku mbuga ngurukanabumenyi natwe turavyifatira turabibona mugabo ntimwumva ngo abafashe amafoto bafashwe. Nico gituma rero natwe nk'abantu dukurira abandi mu nzego zitandukanye turondera ukuri turumva neza yuko natwe tufashe iyo mvugo gusa twobona umenga bisanzwe ariko nk'ujejwe umutekano ujejwe intwaro yari kuvuga ati uyu arahungabanije umutekano kuko gusa atakintu yakoze. Hariyo abamenyeshamakuru batukana, hariyo abamenyeshamakuru barenze urugero, hariyo abamenyeshamakuru nabo nyene bafise ingeso itari nziza. Mu gihe rero ufise ingeso ishobora kwegera uri ruhande yawe abari hiyo abajejwe intwaro bategerezwa guca bagushira ku ruhande kugira ngo ibikorwa bibandanye. Ingeso ziba mu bantu bose si mu bamenyeshamakuru gusa. Nico kandi uwo kumwe n'umumenyeshamakuru ariko nejo tubonye umuntu agize inyifato itabereye atari umumenyeshamakuru barafatwa ugashikiriza utungane. Ivyo rero ni rero mubwira ati ntabifate ngo vyakoze ngo nuko ari umumenyeshamakuru oya nujeje intwaro nujeje umutekano yashatse gukingira abari ngaho bivanye n'inyifato y'uwo muntu. Ariko namwe ntimurabimenya Gatoni uko byagenze ngira ngo nimwoca muvuga yuko yari karakingira abanyagihugu ubwo nyene. Nico gituma mvuga nivyo bavyisa twumvirije imvugo zose nuga gicerekana yuko ubutungane koko bukora nuko bukeye batohoje nta majoro ngaho yamazeyo bashira murekura bamaze gutohoza yuko koko atari inkozi y'ikibi. Ariko kandi ibintu byabaye mu masaha akuze mwe nashimikira ko kandi burya nta umenyeshamakuru n'umwe aja gukora amakuru adafise intumbero y'imenyeshamakuru mu mategeko kandi n'amasaha arenze amasaha y'akazi navyo nyene biramenyeshwa mu bikorwa kanaka. Cyo kimwe navuze ni nabo nyene babanyemirize kugira ngo dufashanye twese muri urugendo. Reka twumvire Mireye nta mpande zibaho mu gihugu. Reka twumvire Mireye. Ego aravuze ati mu bamenyeshamakuru hariho utugeso utwo tugeso dushobora kuba turi mu bamenyeshamakuru nkuko tuba no mu bandi ari mu migwi yindi ariko rero ko abo bamenyeshamakuru none ugufatwa kwabo je nagarutse ku kintu cyo gufatwa runtu mbega umuntu amuhagaritse akamujana kumukora kw'amatohoza akamubaza ibyo yarimwo igituma yari ko arabikora erega ico ni twacanse atarinze gukwitwa gufatwa runtu nico ngarukako akabazwa ibikoresho bakabiraba ari byo asubizwa agasubizwa hama bikenewe yuko babonye yuko bikenewe ko yidegenze akidegenze n'ibikoresho akabisubizwa mugabo mpagarara ku gufatwa runtu kubera iki babanza gukubitwa mbega
ijambo rimwe mvuge subire kumbure ntanga umuco kwicuta umuntu kugira ngo akoreshe inguvu nyinshi bivana n'ibintu uko biba byifashe nk'ubu ndazi neza ubonye akayegeri ntiwofata inkongo karasi oya ubonye imbwa yisaragira ikujye ntiwohuha ategera inyuma uburemere bw'uburyo wabwendeje kugira ngo wegeze kure inkozi y'ikibi kuri icyo gihe aba ari inkozi y'ikibi muri uwo mwanya ntumenya ngo numenyesha amakuru ngo nujejwe ngo inyubako nujejwe oya ubona umuntu afite inyifato ariko gatoni mu minyigisho baha abaje umutekano barababwira ingene bateza kwifata naho umuntu yoba ameze gute bakamufata mu gateka kiwe atarinze guhungabanywa hari inyigisho baba bafite zitandukanye n'iz'abantu basanzwe ego cyane kandi ivyo nibaza ko bikogwa aho bidakogwa n'ama exception mugabe ikintu ngira shimikireko nuvuga ati n'ubujeje umutekano muramwumva nabo nyene barabahimiriza kandi turabona ko hari intambwe nini bivanye n'inguvu rero uwo mwasi canke iyo nkozi y'ikibi bikese zifise usanga nabo nyene rimwe badugije inguvu ariko bidasigura yuko ari ugushigikira iyo nyifato oya turatera ivyatsi inyifato yose yoza umutekano canke ihohotera umwene gihugu mu gihe uwo mwene gihugu aterekana yuko umenga yogirira nabi abahari. Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Vinyi adufashe mwege mu murongo w'imugwi y'igihugu jeje gataya kazi na muntu urumvise imyidogo yabi yari yonse canke iya Mireye murumva koko yuko gufatwa uri ku kazi kawe duhereye kwa Mireye ukabanza gukubagurwa utanagira n'icaha bijanye no kubeza gataya kazi na muntu murakoze ariko mumfashe ntiduhave duheza ikiganiro tutatanze umuco kuko ikintu Leonce yavuze cyo hava kiboneka nabi mu bisanzwe ikintu yavuze kijanye n'agateka na muntu ntitwokwemeza mu Burundi ko atanumwe azi ico agateka na muntu gisigura nk'umwigisha rero nagira nibutse abarundi n'abarundi kazi baba mu Burundi ko agateka na muntu kadashobora gutandukanywa kadashobora gucishwamwo ibice gategereza gukorana kose donc mu gifaransa bavuga ngo les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Tubitahure neza ni ukuvuga ko ntushobora kuvuga ngo ategeka na muntu kame karubahirijwe akandi katubahirijwe kuko byose ni magiriranire. Reka nze kuri icyo kibazo rero babajije nukuri tureke guca hirya no hino agateka kazina muntu karahungabanye kumumenyesha makuru mu gihe amaze gukubagurwa n'umuntu yambaye uniforme z'igihugu ico caha carakozwe ntiduce hirya no hino naho uwo mumenyesha makuru yoba yakoze icaha kingana gute niyaba uwo mupolisi atarafise ubuhinga buhagije bwo gushobora kumuhagarika atarinze kubagura yari gufuma atanga imihoho ntiduce hirya no hino ivyo rero ntibikura icaha kuko icyaha uwo mumenyesha makuru bamurondera ko yategezwa gushikirizwa imbere y'ubutungane hanyuma akayera kuri ico caha cyangwa akacagira agaheza agahanwa mu gihe caha camwagirije aha rero jewe nk'urongo agateka na muntu ndemeza neza ko n'ivyaba vyagenze kurya babivuze ko yakubaguwe agateka na muntu karahungabanye ahubwo tusabe ko n'abandi boza bararaba ingene bibuka ivyo babigishije kugira ngo bakeneye guhagarika umuntu bamuhagarike agateka kiwe katarinze gukungabana atarinze gukubagurwa hanyuma hariho n'ikindi bari bavuze ubwa mbere bavuga yuko Frodebu ngo yatabaje hose jewe nagira mvugire hejuru rwose turi kumwe ntibigeze na rimwe batabaza canke bashika mu muguse NIDH nariko ndaraba mu maraporo yose twagize nta na hamwe mbona Frodebu igeze iza kuturaba kandi iyo baturavye misi yose abanyamigambwe turagerageza kubafasha uko dushobora nko mu maraporo ndaza abantu benshi bari mu migambwe yabiri ku butegetsi canke itavuga kumwe n'ubutegetsi badusaba ko twogerageza kubafasha ivyo dushoboye twaragerageje kubafasha ivyo tudashoboye navyo tukabafasha kugira bishike ku nzego zitandukanye z'igihugu nce nongera ko kandi ko ibi bintu bijanye n'amadarapo y'imigambwe ingoro z'imigambwe ibi bintu biba mu migambwe yose urumva umuntu wese
ari mu mugambwe kanaka avuga ngo twebwe ngo ingoro zacu ngo amadarapo yacu, nta mugambwe n'umwe udafite ingoro zimaze gusambuka cyangwa amadarapo amaze guturigwa, ahubwo mpamagariye abarundi bose kumenya kubaha ibikoresho n'ibimenyetso by'indi migambwe, kuko niyo demokarasi dutegereza kubakirako. Urakoze, reka rero tubandanye dusubire kwa Gatoni. Mu byo bagiye baravuga ba Mireye na Leonce Ngendakumana nuko hariho abantu bagenda bagakora ibintu ntibabihanigwe, ariko kandi hariho ikibazo c'abantu bapfungirwa ubusa bakamara umwanya muremure mw'ibohero kandi bararikuwe. Ego cane mura muvyumva n'umukuru w'igihugu ariko aravyivugira, burya igisata c'ubutungane cari igisata novuga nti cari carononekaye cane, ntibwari ubutungane butunganiriza bose. Nico gituma n'igisata cashizwe imbere kuva ubutegetsi bwa Barisa Ndayishimiye, kandi tubona n'impinduka mu mategeko. Turamubona ashika ku rubuga aho imanza zicigwa, turabona ibiriko birakorwa vyinshi kugira ngo ico gisata gishobore kunagurwa. Rero hariho benshi wasanga bari mu bubohero badafise n'amadosiye, twarabibonye cane vyari bihari mu myaka yaheze, n'ubu ntihabura bamwe bagisigaye. Turabona abafungwa batazira ivyaha novuga nti bataraciga urubanza canke biremereye, turabibona. Nico gituma mukurikiranye ivyo nyene icubahiro agenda aravuga, ivyo vyose birimwo bidoma ku rutoki. Nico gituma mu ntango nigeze kuvuga nti burya igihugu ni iwacu twese, igihe mubonye hari akantu katameze neza ni kugashikiriza. Ndazi ko aronka ubutumwa bwinshi, natwe turaronka ubutumwa bwinshi mu biganiro bitandukanye bakatwitura, kandi vyinshi bikava mu nzira. Hariho n'umugambi rero burya watangujwe nisekeza ryo gutezurira abanyororo. Tutarashika ngaho ku bantu baba bejejwe n'ubutungane canke umukuru w'igihugu yagiriye ikigongwe hanyuma bakamara imyaka n'indi bari mw'ibohero, ivyo bintu biba vyagenze gute? Ayo n'amakosa kandi novuga nti agigwa n'abojeje kubikurikirana, kuko mu bisanzwe umukuru w'igihugu amaze gushako umukono yavuze ntiyatanze intumbero yategetse, bitegerezwa guca bishirwa mu ngiro. Mugani bimwe navuga nti nta mwe butabura isato, kandi ubwizigirwa buragoye. Hariyo abantu bamwe batarabona umurindi turimo. Nayovuze ati no mu muryango wanyu Siriyake murashobora kuvuga ati ugatuma umwana ati genda kwibotike, agaja kwibotike ashasha n'ahana, ukamubaza tuvuye he akakubesha, ugatuma umuntu ntabikore kandi ari uwo wavyaye musangiye amaraso. Ariko abize kabiri gatatu muri umuryango nyene, muri umuryango nyene wabigize kabiri gatatu abajejwe barahanwa. Ico coco numvise ko n'abandi bakivuze dusanga ikiganiro, abashikiriza amanza bamaze guhanwa si bake, bababogozwa mu mabanga si bake. Tubimenye kandi bikamenyekana koko ni benshi bamaze guhanwa. Murabizi namwe banabivuze, muhora mubibona, kandi nashimiye yuko nabo dusanga ikirango bavuze yuko icerekeye guhanwa koko kiraboneka. Ivyo rero reka tubandanye dufashanya kuko itegeko ryasohotse ntaco tuma atebayo. Haba hakenewe umwanya gusa wo gutunganya no kumbura ivyerekeye impapuro, intwaro kugira aronke uburenganzira ibipapuro bituma ashobora kwidegemvya, kandi mugivyo navyo ntivyofata umwaka. Igice ca mbere c'iki kiganiro kwateye akazi na muntu mu Burundi kigarukiye ngaha. Ndabahaye ikaze mu gice kigira kabiri, tuzobashikiriza kuwa gatandatu w'indwiza itariki 7 z'ukwezi kw'icenda. Ufise icabaza canke aterera arahawe ikaze ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri BBC Gahuza. Ndabibutse ko twari kumwe n'abatumire Gatoni Rosine Gulene, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, Dr. Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwi w'igihugu ujerwa atakazi na muntu, Mireille Kanyange arongoye ikigo c'abamenyesha makuru, hamwe na Honorable Leonce Ngendakumana wo mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Bose hamwe n'abakurikiranye iki kiganiro nkaba ndabashimiye. Naho ubutaha mwari kumwe na Siriyake Muhawe nayo.